unacheza wewe. Anatuharibia seni kule bro. Anatuharibia seni. Maana anatuharibia seni man. Ndiko namurondelea dutine man. Anafuna kwa mabipindi pindi vinafaidika nini? Kuna tufanyia makosa bana. Acha kutendea cheze. Hata sio fresh. Man sio fresh man. Kala hapa tufanye. Man sio fresh man. Yaani tuko turakina bro. Acha tufanye kipindi kwa sasa. Samara vraiment unafaa phone. None ngumu isen iyumvire njene ndamusize ndambwiye ati soka hanze uze kwinjira muri scenario mugabo ari naciye akora. Sio fresh. Yekaye kwa nadia. Sio fresh vraiment. Ato mkupe hiyo vitu vraiment sio fresh vraiment. Haguruka tugende gukora mu giduni. Acha kwanza tufanye kipindi Sami. Wewe haguruka. Au sangora mu pompo. Toka Samuel. Mwachi kwa nadia. Samuel tu. Acha hiyo. Oyo, we know how we do in Star TV 257 television mukunda cyane. We have the best exclusive news. Niko pamoja na Samuela. We know how we do. Iyi ni Star TV television nziza cyane gose ibafasha kubazanira impano zitandukanye n'abakinyi bamarererererere. Si uko salama? Safi. Uko bien? Fiti. Unakaza? Nana John kama John. Kama kawa. Nino nkutwicaranye je nta nikigongo nyumbi. Bono ale chokola. Sky wabyibushe cyane. Meze neza ariko. Ego vraiment ndashaka. Horo y'Imana bane nawe. Kama horo y'Imana bane n'abantu uze ya Star TV aha. Baramutse rero kugira tubanugemo akana. Oyo. Ndabaramukije mwese abakunzi ba Star TV, abakunzi ba Samuela, abakunzi ba Rukundo TV. All the way from Rukundo TV. Shasha gitabura turamomora canke turatabura aya kabisa tuzomena tuzosatagura tumenagure twigende. Okay, by the way ndi kumwe n'umukinyi wa filme muri Rukundo TV. Of course twamuheruka kera ariko turashaka kumenya mbega ko hari aheze igihe tutamubona byari biki yari mu karuhuko byari bimeze gute? Cenyene nayi nibere mu kiruhuko. Ndi mu kiruhuko. Wari uri mu kiruhuko. Uno munsi wagarutse nka Samuela. Cyane. Rukundo TV forever. Cyane kabisa. Aho uja hose uzoguma muri Rukundo. Bana nzoyivuga neza aho nzoja hose. Naho nzojabuka. Uno munsi ndabona nyina ninzo biguma banyinshi cyane. Cyane bwa bugari mu kuba mufu. Nivyo wabonye gose. Hajye inyama nyinshi cyane urya amafi menshi. Nginyama. Uginyama nyinshi. Uwo munofo. Ya bajaji nakura ko nkikira aho sinkora ko cyansha abaguca hari abantu ari aboca ba hajya bakubona hari hariho beshi bakubona yego hari ari kamera abantu baguma banda muvugisha ukuri baguma baje subutu cameraman mbona hari n'inkondera uri kigogo style boy none uzokurajya je narakuze hasigaye ko nkubita nk'utwana nka dutane cyari ubyaye canke none simbyara rega sindi ngo nuko atamwana ndabona ubaye gute muri Rukundo TV fresh sha cyane ndashima Imana ndagukuye hari uri kura shooting nyene birakomera ukora nikibi ahubwo baragusatura mukanya rega twe nyene tuguma twakoze no tugirene nyene bya bintu biharaje byo koza amakosa gusa nyene ntwe kunkura nyene ndiko ndakira bya bintu biharaje ona kupe kwanza anatuharibia seni kule bro. Anatuharibia seni. Maana anatuharibia seni man. Ndiko namurondelea dutine man. Anafuna kwa mabipindi pindi vinafaidika nini? Kuna tufanyia makosa bana. Acha kutendea cheze. Hata sio fresh. Man sio fresh man. Kala hapa tufanye. Man sio fresh man. Yaani tuko turakina bro. Acha tufanye kipindi kwa sasa. Samara vraiment unafaa phone. None ngumu isen iyumvire njene ndamusize ndambwiye ati soka hanze uze kwinjira muri scenario mugabo ari naciye akora. Sio fresh. Yekaye kwa nadia. Sio fresh vraiment. Ato mkupe hiyo vitu vraiment sio fresh vraiment. Haguruka tugende gukora mu giduni. Acha kwanza tufanye kipindi Sami. Wewe haguruka. Au sangora mu pompo. Toka Samuela. Mwachi kwa nadia.
Samuel acha hiyo vitu ikala hapa kwanza tufanye kipindi Sami acha tuongee kwa toka acha kunaambia hivyo. So bakunzi ba Star TV cyo umeze neza murabona ko yakwararira zuminga binini murabona niturinda gukoresha amazi aro abantu barabiyumvira ngo na amazi na mosozi nyerego so we are aya bayita amosozi y'urukundo cyane aya bayita amosozi y'akazi urumva aya na mosozi y'akazi so turabakunda cyane ni nkuyumvira ibiki so nagomba kugira tubereka aro abantu biyumvira ati ngo yo ngwaje ngo nibarira ngo namaze boshiramo canke n'ibitunguru nisiya ngayumvire nk'ikintu no atoka gacatangura kurira nisiya twagomba tubabwire ngo Samuela bijya bintu nkora mubona kuntu twactinga ntabwo ari amazi ni vivacité niyo mpamvu tubabwira ati Rukundo TV is the best of the best TV none musome cyo mana we so nkuvuga ngo turakora umwobo w'urukundo sezo ya kane oya ibyo muri ko murakira ngaho imbere y'abantu urazi abantu baturaba ukuntu bangana. Yes, of course. Wihangane gato bakunzi ba Star Boy mwihangane hari ikintu ngira mbaze Sami bro. Okay mubaze. Ihangane oya. Mugene mu. Okay nayo kumubaza. Ariko tugiye gukina ariko neza ariko musaza. Uko fresh. Madudu kule unakusanya bari banamuke wote ni. Bakunda cyane ni filme bita umwobo w'urukundo sezo ya kane mukuri kw'Imana muri yo sezo harimo abakinyi benshi cyane batandukanye ni sezo igitandukanye na zazindi bari basanzwe bamenyereye so rero bakersana ngo tuzobabona ba Joakim ba Beri bande irimo abakinyi bose b'amafilme ndundi bose bazoba bari mu indani ariko mwe mukunda abakinyi bafite inzobe nyinshi abigeme bose bafise umviza ndakubwire hariho Jaja afite inzobe hariho Samuel afite inzobe hariho Madudu afite inzobe hariho Alice Beris shugwe mama so nukuvuga ngo no ni turaba inzobe umuntu irabura nuwa Kivodoka ujya Kivodoka wenyene sawa naho ndi avuga ko Facebook iri muri Kongo mama muganga arirabura ni benshi bro barirabura na Jessa mindirabura Chiza arirabura Jamara arirabura so nukuvuga ngo turirabura twagomba tubabwire kandi mushishikare muraba filme Kanyana mwayakiriye gute ni Kanyana na cyane cyane ko rero ni filme bita umwobo w'urukundo umwobo w'urukundo nigiye gusohoka na Kanyana ntituzoyihagarika hari abantu ngabo cyumva ati Sami agomba cyagarika Kanyana oya tunakuya kuwapa ibandanya na agenda yijemwo tugiye gukora paka abantu bazovuga ati yego twaremewe gukora filme cyume byumye okay abakunzi rero ba Star TV 257 n'abakunzi ba Rukundo TV bano bantu n'abantu nkunda cyane tujye kubashyigikira na cyane cyane yonje kubakoresha ikiganiro ngenda ndiyi urajya bro rega turi muri action ikindi nacyo nari nabibagiye kubabwira mu mwobo w'urukundo muri no filme bita umwobo w'urukundo hari umutipe bita azoyibonekamo uyu mutipe twicaranye ngaha mugiye kubona ukuntu yaktinga mu mwobo w'urukundo cyari filme nakinyemani zo mukobwa ari filme nakinye zo mukobwa usoma none sakazi nakazi sebo nakazi sebo bako dupambana kandi rero mwego murabantu ngiye kubakoresha ikiganiro njye mfise inzara cyangwa ndamazi nukuvuga ngo Rukundo TV bisigura rukundo nukuvuga ngo nani upendo turakundana cyane rero niyo mpamvu twagomba tubabwira abantu bose mukurikirana abantu mukunda Rukundo TV mugerageze nuno musore vraiment mu supporting mugire subscribe tagira subscribe hari kibazo ngira ndakubaze hariho umutipe afise umugore n'abana sori gatoya afise umugore n'abana yambara impuzu z'abamama yambwiye ngo yaraciye kuri Rukundo kama ni Rukundo niyo uramuzi nabwo baby cyenda shaka kumenya ko kumwakinanye cyanye yo bari yindi ntabwo yaciye kuri Rukundo ahubwo twacanye nawe muri Burundi TV yarigeze kuza rimwe kabiri gatatu arakina acarabiheba Messi boko ahubwo rero tukunda cyibutse ndamubona yakinye muri Burundi TV bamwita baby yes of course no musi ngerageje kuvuga ati mu Burundi abantu bariko barakina filme kandi bariko baratuma filme ikundwa bano bantu barimo nico gituma rero ushobora kubasaba abakunzi ba Star TV tugende tubashigikire dushyigikire buri muntu wese ariko arakina filme
sibo bonyene gusa dufise abantu bafise ubugenegene bwinshi butandukanye Sami tumushigikire dushigikire Samuel dushigikire buri murundi wese tutaravye tugenda mwanka canke ndamukunda dushigikire kuba tuko turashigikira igihugu ciwacu catwibarutse siko none yaga duteze imbere filme none so reka tuvuge abana b'ingozi nguri ko bakorera ko cyane basi mukubakinisha basi apana kubakorera ko nyene nkuko vyibaza so nukuvuga iki uzi ko maze urindeka kuncira mu ijambo you know uja bakubwira ngo uvumwa na benshi ukarinda ukagira ugatota abantu benshi barakuvuma ukarinda ugatota nukuvuga ngo ivyo bintu twama tubibazwa cyane twama dutukwa n'abantu ko turabamaraye ko turabaki urabakorera ko basi mu kubakoresha mu bikorwa mu kubakorera ko nukuvuga iki mu kubakorera ko bisigura mu kubakoresha ndabakorera ko urabakorera ko mu kubazana kubera uzi ko bafise impa ingoza atashara abantu bazi gukina film urabafata ukacibashira muri film rero wewe wace wibaza ibindi mugabo urambesheje abantu maze gukinisha ibintu bangahe bakesi bajoakim none no bajoakim bafite televiziyo iwabo bro ijya bayita featuring Oge basi rero urabakorera ko basi kuri film. Oya uvuze ngo urabakorera ko cyangwa muri byo natse iyo uvuze ngo uramukorera ko Kersi nk'ubu umuntu yokuva ko ndamukorera ko Kersi yo vyakira gute bro je no kuvuga ijya bari featuring ko turatezanya imbere ikintu je nuba umuntu wese akina je ndamuba urukurumba umuntu wese akina ndamubaha urukurumba rero mbanzi neza yuko abafisa abafana biwiwe kandi bajya abafana biwe mba nabakeneye na jewe nawe abakeneye abiwanje nukuvuga ngo nikusayidizana nkorera ko basonye harabakorera ko mugufashanya mukazi muri film bakunzi bastare ngura bakorera ko yerekana ngura bakorera tukoresha amaboko sana Starboy munga kusame sana so rega rero tubandanye nakazi reka tuje kubandanya Samuel vipi wogiye kubandanya akazi twikumana reka ndabashimire cyane so Samuel agira ningoga cyo tuja nihagira abantu biyumvira ngo namukubisa amakofi torako turabereka yuko mu gukina yuko hari gihe bihora bishika tukababa ariko mutari mwabimbye gaje nanze ngo ningwana naga surprise reka ndagushimira sawa reka nagira abashimire cyane umwigeme w'inzobe nzomushire muri rukundo umuki umwigeme w'inzobe umwigeme w'inzobe no so nkuvuga umiza ndakubwira jewe nta bakobwa b'inzobe je nshira muri Rukundo TV gusa nabirabure ndabasha mbere kwanza ubu ngino mubyiuko kuko tugomba twakira abakobwa babiri tugeze shaka abakobwa babiri birabura okay nibo nshaka muri Rukundo TV baze nabo nyene tubateze imbere impano zabo turabakunda cyane I love you so much nawe bro kandi rifugire mariage man rifugire mariage washaje biri gute none aho wambaye Aline canke wambaye sinakoze ko ngaha nakoze ku kaboro kubera ko uciye wiyagereza ko utakoze oya mu bisanzwe hari gihe umuntu ashobora kubona muri kamera akibaza ngo nakoze hakumbe nakoze kuri aka kantu ni Aline Samuel yavuye umva yavuye mufise amafilme menshi aca kuri Rukundo TV kandi menshi cyane kandi nubu bagiye umwobo w'urukundo warakunda ugahwera canke we warakunda asha nahezeyo ariko biramaze gushika mu buzima busanzwe muri VIP bivuga kundo umuntu nyene ugahwera ugapfa ukavuga ati ako no mubura nyene vyoba aya sindapfa cyane ibintu bagiye barafadika ukunda muga biratandukanye wowe ukunda gute je nkunda ukuzi nkunda okay ubuzima bwa filme urimwo canke ukuntu ukora kina filme birafise abantu biriko birigisha bice kuri wewe ego ni benshi cyane nk'abakunzi banje benshi barakunze kumbwira ko ibyo nkina kenshi bibafasha ego hari abakubwiraho ko bihora bibashikira ego benshi mu byo umaze gukina byo muri filme ngiye kubiraba urumva ntushobora kubura ikintu hari n'igihe naje mu byo nkina hari ibimba urumwe mu mama novuga yuko bitahuye na cyane cyane yuko akazi kose uragakora nturabango nako umuhungu akora sometimes arigenda gusanga mu gigoro uri kurotsa inyama ego ndazoza kandi nije ndaziyogereza inyama umwotsi w'inyama asha kukabare mwigeme wa mbere mu Burundi yotsa inyama ndumwe ukabare ku kigazi mu cyaro amplis umustar mu cyarama ku kigazi aho nyene kandi naho bazi oya ahubwo niba byo na potage cyane cyane ku bantu bakunda potage nukuza muraza wa Aline mu cyarama ku kigazi ani ngaha mu gatunguru bro nkorera muzoze muraza nkora potage nziza cyane kunyama naho
inyama nyene urazi kuzotsa ukayumuza ego urazi igitabazi byose ifimbo mirya byandagutakiye igitunguru ugashaka ku gitunguru ebanzo ahubwo uzobibereke we nuko wari uzari wenyene nta kamera yaka uzobibereke babone yuko je Samwera sinkora akazi kamwe kuko naho umbwira ati ingudandazi tomati eka ninka inka yonyene ariko yashira amaragu amatare ndagutakiye nakambuze nzovyiyumvira one day ndagashiremo aho uri kurankura ko ntucukanya mu maboko nubundi sanzwe nkanye hari umuntu yamafashe imbugita mu ntoki yigera ashuha mu ntoki ariko mara yaje wewe yataye okay mu buzima bwa filme iyo tugo turakina ikintu tuba twifuza ko vyigisha abantu kandi ari gihe dukina ibintu ugasanga ni true story yatubaye kubera amaze gushika ugakina filme ugasanga ni true story wawe nyene ugasanga uriko wikenera wowe nyene wihanura nihanura ahubwo hari gihe mba ndiko nsubiramwe ivyambayeho kandi wewe byinshi urabizi Starboy n'umugenzi cyane kandi wo hafi byinshi arabizi rero iyo uri kuraba filime umwobo w'urukundo iyo nzishaka tuzitwandike iyo uri kuraba umwobo w'urukundo oya ikandi tuzoyandika byihorera uzobona mu mwobo w'urukundo muri make biriko bicamo ugiye kuyiraba umwobo w'urukundo karaba ingene Samwera abayeho bisigura yuko abakunzi ba Star TV 257 tubabwira ati simbira kuri Rukundo TV Burundi ukore subscribe kugira uzobana yitubona ibikorwa byawe cyane twarakubonye cyane kwa Yomba TV ubo bimeze gute kontra raheze oya nta kontra yari ihari kwari gufashanya kandi byavuga ko mwari no mu rukundo bwa mbere mu nyuma rengera byarayanga nari ndi mu rukundo nande na Yomba ewe nta wundi uzi usanga ari wacu nyava muri ihuriro nta wundi uzi none nta wundi umbwiye umwe baro kugira benshi cengira bariho benshi cyane ngira barahari nawe urimo none ko bahora bavuga ko dukundana je nawe turakundana wewe turabagendesha iyo yo gukundana n'ibiki rero nuko bimeze nayo mba n'umugenzi wanje kandi mura mutuja gusangira mu kabari ndanakafisa ko kabare niyo mpamvu araza tukari umburotsi inyama kazi cya kubuntu yewe oya ariko none ko bivugwa yuko mu kabari iyo hakoze umwigeme mwiza usanga nyira abakiriya ari benshi we barahatse baca babona nyene moya mbiri kure ya John oya mba nambaye ifata urafuka kuko usaze ndagucumita nta bujinga nayo ucugenda utandishe uracumitana rero none wagenda utandishe ngo wabonye iki nari nigisurira kiko gicari ya hepfo ko atace wishe nukuri noba nishi kintu kandi noba nishi kiko gatace kintu je nambara ipataro ucufuka mfukiki moya idea okay uko biri kose abakunzi ba Star TV 257 turi kumwe na Aline cha sumwite Samwera muri filme ica kuri Rukundo TV isinema ziryoshe nyinshi zirahaca kandi twashigikira abarundi nkatwe bizuba byiza cyane gusumba zo tuko turaduza ibendera ry'igihugu reka kuraba ikintu kwera umuntu mukunda je ntuzundabe ngo ni kwera unkunda dukundanye canke tuzinanye naho wowe unyanka ingume vyuze ama weekend none si uko nyene birakwiye ari umuntu ashobora kurengana akamabona oriye yuko agira sabone nkanda yigize none we nutayikora abandi bazoyikora kandi nzoza kandi twese ndufise abakunzi muri make rero we nta ngorane hitura agashirako wirenganira basi nuco byibagira ko bagakize isa kwigufata cyane narabyibushe yavigukata narabyibushe mbona ukuboko umengo none ukomeza ukuntu n'amaguru yabaye manini suko none Reka ndakurabe nyene umukinyi wa filme twama tumuraba kuri TV. Reka ndamuraba amasoko yandi. Ariko Starboy we nahinda gukumbuye gusa. Nuri asika kina amaze kina film uriya. Uriya mwizobe. Uri na office nzobe. Uriya ni mushasha bazanye mu gasinzi ngira. Mbona hariko harakina benshi mu mwabo w'urukundo. Nujya nzokwazikana kubera bayitege vraiment umwabo w'urukundo ari fire. Sita bakwita gute none? Mbenda kuvuga bazi batarakubona. Bamwitwa Rebecca. Rebecca. Mukobwa mwiza w'inzobe ataye manike ntibamuraba kubera ntiharagira ko ndamwerekana uzomwerekana one okay abakunzi bawe bariko baragukwikana kuri Star TV na cyane cyane nibaza ko ari for the first time kuri Star TV kiganiro aho twakoze ikiganiro ca mbere nibaza ko nari nkiraho naho rankora abakunzi ba Star TV ni cyaye wo basaba nkigisaba cyane basaba numva no basaba ibintu bitarenze bitatu abakunzi ba Star TV ndibaza yuko twese gushigikirana tujuru Starboy arakunze kubivuga twese nuko twoshigikirana hama turafise abantu Imana zahezagiye aba diaspora ho muri mwubahwe hari ivyo mukora tugashima Jesu kuncorera barama
hama ikintu nako ndasaba ku bantu bahezagiwe bro Starboy naho mubona ntafise telefone ngaha ntara kamera afise telefone niyo ikarakoresha ikintu nosaba ni kamera ico kintu ndakimusabiye kandi kubakunzi biwanje ndazi ko muhari kandi kukivuza tanshanga wowe ujya usanga ndazi ko muhari ubwo rero ni murabe ikintu mushobora gukora kugira ngo ifilime ndundi zacu zishore kuzama ubwo niwe mutipe dufise ariko arakora ku muvuduko udasanzwe kandi yitanga uko bitagira uko bingana hama numvise ko naje ntariye kuza kugenda funga oya gusanga kugenda utariye waramenyere kugenda uriye nanyama nabonye hariya hama nukuvuga yuko kuri Rukundo TV abatarakora cameraman anatoka kudama iko ananionyesha mafoto sasa kandi mbona afise kinje umuntu hoki kuri Rukundo TV mubandanye kabisa mukurikirana umwobo w'urukundo Kanyana ngiye kuyibonekamwe ni filime nziza cyane nayo iri kirabica bigacika kuri bera hino na Kanyana nta kagabo nawe uko rero naje ngiye kuyizamo mubandanye muzo official ya sijuwe gusa bazombona yes of course nanje ngiye kuboneka muri Rukundo TV muri filme very soon mwobo w'urukundo uzozurinde ebana jezo uzuri habara yiwanje wait itaona jesi kwa kumwabara kwera mavasanga vyabaye oya ebiga nivyo muri filme jari sene nokira muri filme uko je ndoroshe iyihe none nk'umuntu waye mu gitanda numva ko wongiriye nabi Jenny Febre ndiyi naho no banambaye sasa utaneba mu kitanda utakubona hata side ni kucheza tu si kazi lega ni kazi je ndiyizi ntugenda kunyisha ndabibona cha ndabiheba uri kigugu yagusezerere yego kandi mani guhezagi wakoze cyane nawe kugoro wakoze siko none natwe dukumburanye bari baje no kumpa makofe kubera wewe okay twagiye ku kigazi of course ni Mr Recorder Mr Meat potage ya samedi na dimanche na brochette mu gatondo ama brochette inyama maragu sasa unaenda wapi baki hapa kwanza tuyamaliza my name is Mr Recorder Mr Meat kanje de la capitale Mr Kimararungu Mr Love in town Mr Ubeshi Mr Meat Mr Home byari bigana bica kuri Star TV 257 ndabakunda cyane ndinga bavuga ati fasha warafashije ko yatose turi ngaha kubera twafashije kuko niyo utafasha nawe ntuzofashwa ukora ikizuka gisanga imbere wakora nabi kagwerekeza bye fresh